uzi igituma bizodukwegera Eh. urashobora kugenda wibaza ngo nguzo umuntu ugiye kuraba ukanamurengana utazi ko umurenganya kubera ko uyo muntu Oya. mwahuriye kuri rezo sosio canke wamubonye mw'ifoto yiteye ya makeup. Wisanze ivyo navyo bishitse mu ikosa riba riri kuri mwebwe babiri ntimuba mwavuganye tuno munsi nza kuba meze uko cane nahindutse urashobora kumubwira ati uno munsi nkeneye kukwitegurira uze gusanga asa neza vraiment. Urumva hari umwanya aba mwiza n'umwanya aba mubi. Mbega makeup yanyu mwaba mwayitanguye ryari canke mbese akazi mukora nakazi mukora canke n'umugwa mwe mwatanguye ubwanyu? Ubundi makeup vraiment ni ikintu namye nkunda kuva kera. Ntaranatangura no kubikora haraza aho umuntu akubwira ati nsigira ngomba ngenda ahantu atanamera ndavuga ati ngomba ntangure kubicisha amahera nkamusigira amakagenda yaberewe. Ndibuka no kw'ishure twaduse mwigisha w'igifaransa yarakunda kuduha ama devoir ama poeme tukagira akaduha akavuga ati nimugira texte mwisunze ibi n'ibi n'ibi caractéristique mugira ikintu mwifuza gukora ikintu muvuye ngaha muzoshika mukora je ndibuka ko ari co nagize rero nkibigiraho. Yes bakunzi bacu ndasuye kubaramutsa ndabaye ikaze na karibu nizere ko mumeze neza aho muri mu gihugu cyacu Burundi muri hanze y'igihugu aho ndiko ndavuga aba diaspora cyangwa se aba diasporante abari mu gihugu cy'u Burundi hagati abari hanze y'igihugu cyangwa abari ku mipaka n'abandi muri bikorwa bitandukanye ndakwakira ndaguha ikaze mu kino kiganiro nizere ko meze neza aho ushaka buri hose mu byo ukora byose kuba ukiri muzima kuba nkiri muzima nizere ko ari ibintu by'agaciro kandi bimeze neza. Ndakwakira rero mu kuguha ikaze mu kino kiganiro ngirwa kuca nakira ndababwira ko inyuma ya kamera ari the master ni bari kadufasha kugira ngo amasaramu aze ameze neza kwa kundi nyene hahandi kwindi ni vidasanzwe nizere ko nashaka komeze neza ndamwakira nawe kuko ariko arabikora neza cyane imbere ya kamera urabona ko biswasini baraguze kwanza byamaze gutora umurongo turi kumwe n'umwe mu ba jeune kazi bo mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka rushoboye babandi nyene ntaza kugira ngenda bivuga biza kuncanga imbere ko cambandanya rero maze ndamwakire ndamuha ikaze mu kino kiganiro. Murakoze cyane gose ko twakira mbese neza ego turashima ushobora kumfasha ukaramutsa abantu bakora gukurikirana. Ndaramukije cyane mwese muko maradukurikirana n'abandi bose bamaze gushobora kwakira amakuru gusa mwese ndabakiriye ndabana ikaze ego. Yes abakunzi bacu nabo banizire ko baguteze yompe mu majambo giro babwire. Ego ndavyizeye cyane ko atwa bari update barabangutse twumviriza cyane nizere ko nabari kwadukurikana bose bameze neza. Nyimba ready rero cyangwa subscribe usharing kino kiganiro utere commentaire biraza kugaragaza ko turi kumwe kwa kundi nyene hahandi imbere ko cyo tubandanya tugutahure gute abatakuzi bashobora ko babomenya ko tuganira nandi. Bon kubatanzi ni Autre sanzwe mbangaho mu gatunguru benshi banzi kuri kwizina rya Autre makeup ngwiki bon benshi banzi kwizina rya Autre makeup ariko amazina abavyeyi bampaye ni Autre Ningumirize. Autre Ningumirize Toto Town yeah Toto mjini ndio Kamenge pare Kamenge ariko bavuga ko bakuba mu Kamenge nyene mufise ko akuntu nyene mwimereye. Bakobwa mu Kamenge baratubeshera. Babishara gute? Baratubeshera umusanzo bivana n'indero umwana aba yarahawe akiri muhira ko indero iva hasi. Je nazo navye abanyagitega sigura ko nanje ndi umunyagitega mu ma comportement yo wanje ushobora kukabona vraiment kavuga ati umwana wa ari kintu je novuga ati ndavanze byose ndabishoboye. Uri umunyagitega mu majambo make umunyagitega oya nturi umunyagitega aho uba uri umunyagitega mu de comportement ego byose ndavanga si byino si bya ruguru igitega byose ariko turetse ibintu by'amabanga nyimba atari banga mugabo urabona ko n'abakobwa ngaha mw'isite zacu ari kibazo ego rega umuryango abumwe agatukisha umuryango vraiment ego ariko mugabo si kumeze oya just komeze antwangira ngo wabanyitiranya sinzi mbeko cyo tubandanya iyo tuvuze Odreye tumutabure gute n'umuntu ki
n'umuntu nyabaki Audrey n'umuntu ameze gute mbega Audrey yarubatse hoho nyimba atari banga Audrey bimeze bite bon iyo tuvuze Audrey cyambere cyo Audrey umve ko ari umuntu akomeye cyane akomeye afana bwebuke gasuri nyuga subiremwo umuntu akomeye cyane kabisa mu bisanzwe ugiye kumviriza signification yayo etano anglo-saxon kuvuga risigura puissance ni kandi ndazi ni bake bazi signification ya Audrey nico bisigura kandi yitwa abana b'abami aba princess ego kandi n'abantu vraiment twiyemera dushoboye tudashobora kuri ikintu ko nyene nimba ari nk'ikintu tubona twoshobora gukora turagikora ajya n'abantu bakibazi ko Audrey gisigura puissance ndabizi ni bake ko rero bya binde bavyeyi iyo bisizira umwana aba yakumvise kumubanya avuga ati ndamwisisiyela jaze yanje ndababajije banyise Audrey kubera yari umubikira wa kera ari umubikira yegeze kuba yitwa Audrey bakakumviriza kumva gasana neza ubundi bari kunyitaza Emeline zande inyuma yuko twibandangiza ikiganiro cyacu na Audrey ndakwibutse ko kuri micro ni Mr Go Burundi niyo mugira muganire imbere ya kamera ni Audrey nawe mwamaze kumumva nizo ko nabashaka kwameze neza kandi yabitubwiye twakubajije Audrey urubatse canke bimeze biti canke barabivuye oya sinobivamwe ubundi niyo twese tuja mbana n'abavyeyi banje ndumunyeshure ariko bisanyene nkaho nubatse ko muri comportement yo wanje ilfo yuko ndavyimenyereza kiri kare ko niyonje hewe hajya bisa nuko wubatse mu gutubatse ego muri manje siguraje ku kantu nta nako ndumva na gato bisa ko wubatse utubatse ego bisa ko nubatse bon kubera ko ndafise umukunzi kandi ndamwubaha ndamukunda rero savyumve cyane nyimba atari banga ushobora kumutubwira izina bon yitwa Chris Touré irakoze none hazoguhebera bamaze kuvyumva mu kiganiro bizogenda gute abandi bose bazoguma bibaza ko mukundanye nawe bon sinzi ko bizoshika muganye ne byose bako mugambi w'Imana none nko muri kumwe obo yuko tukiri kumwe na relation oya ubu muri kumwe ngaha harazi ibyo urimo yego none nk'ubu usanga wibereye ahandi hantu bakibaza ngo uri muri byo bamubwira kumbe bamaze kukwataka reka twibandanize ikiganiro nize ko ariko ukuntu bimeze Audrey ugwaruka gubu nibaza ko atamuntu ashaka kwizera ngo je nkundanye nanaka situnga mu masite yacu urazi ko ibintu bigoye Bujumbura canke mu masite atandukanye kubera ko abantu baramaze kumengana amajambere ukuntu nta muntu ashobora kuba hafi umuntu umwe mu kipe kwakundi nyene nawe mukunda kubigira cyane samahirwe ya bose si bose bishikira kuvuga ati je ngo mfata icemezo nahisemwo biragoye n'ibintu bigoye kuri no generation turimwo gusa nyine ubundi bibaho usanga bishika amakara nyuma yo kuca twibandagiza mu kiganiro urisiri neza canke ntibiragushikira ukumva kumenga umuntu nyene bo muhiba canke byagenze bite nyamba bon ntibirashikira bakubise ugomba kurira yaraje nawe umva umushaka ego ubundi vraiment bon nta guhindukira tumaranye igihe kinini ya vraiment sinumva ko bamuca amazi kandi n'utuntu twishiwe wagiye uramukura ko nyene kwa kundi rega hajya abakobwa ntimubana uko nyene turazi hajya agafaranga ko akariyura kamara sinokamarasha sinogashobora kandi urumva nyene sinoza konona ibintu kandi ari byo bizodufasha muri kazoza reka twibandanye ikiganiro mu kwipresenta mu kwidondora yatubwiye ko ni Audrey Makeup nkuko mubizi canke nkuko mukunda kumubona mu mpinga itandukanye ndetse no mu bikorwa bitandukanye vyiwe ashobora kuba akora inyuma uko tuzi ko Audrey ari umurundi kandi akaba ari mu Toto Town kwa kundi nyene ashobora kwakora iki mu buzima busanzwe sanzwe nkora ibintu vya makeup kandi ndabikunda n'umwuga nkunda cyane niyo sije nyamukuru y'uno munsi mu kiganiro cacu ku kintu ca makeup Audrey numwe mu basanzwe bakora ibintu vya makeup Audrey ushobora kubikorera hehe amajahe gute ubundi ibintu vya makeup ndafise ikibanza mu Gatunguru aho nsanzwe ndabikorera gusa mu yandi majambo hari igihe usanga bikenewe ko umuntu musanga nk'ahaba akubwira ati je vraiment ndafatiriwe bimeze ukuntu usanga aho mu gihe ari kurihira deplacement mukamusangaho
iyo bishitse nk'abakiriya bakaba benshi sanze sore batoyi banje bakunda uwo mwuga ndababwira ati sigara ku kibanza abaranje ndagiye hariya umva hose ni gusatira ni kurondera amahera ariko ubundi bw'ibintu bya make up biya bintu bizodukwegera nani oya nukuri ni byiza iterambere oya uzi igituma bizodukwegera urashobora kugenda wibaza ngo uzi umuntu ugiye kuraba ukanamurengana utazi ko umurenganya kubera ko uyu muntu mwahuriye kuri rezo sosiyete cyangwa wamubonye mu ifoto yiteye ya make up bisanze ibyo navyo bishitse mu ikosa riba riri kuri mwebwe babiri ntimuba mwavuganye tuno munsi nza kuba meze uko cyane nahindutse urashobora kumubwira ati uno munsi nkeneye kukwitegurira cyo gusanga asa neza urumva hari umwanya aba mwiza n'umwanya aba mubi urumva nawe nzo bitera make up nawe tubyumva ubwiza bw'umuntu bwama ari kwakundi nyene bwama sero n'umuntu ariko ko hari umuntu akubwira ati nkeneye mpindure ungira agapopi ungira ikindi kintu hey hajya ushaka gukora make up umuntu ukamuhindura popi ndashobora kubiga stati gusa muravye mu isura yiwe vraiment uravuga ati uyu muntu yasi umwe narinzi antukari ikintu cyahindutse nawe ubonye ukabibona gusa urumva birafise intambamye mbere ko kubaza ibibazo bimwe bimwe kukijanye na make up nibaza ko ushobora kuba bifise intambamye ku bantu bajya abantu usanga nyene bafise ahantu bashobora kuba bayagira benshi bakunda kuvuga ko basa neza ku mafoto mugabo live usanga basa nabi mugabo sinzi ngira ngo nawe ngira ngo ufise uko ndubizi ngira ngo vyo bivana n'abo bantu nyene urashaka usigisha make up ashaka kubwira ati nshaka usiga make up ariko ngirira ibintu bisanzwe umva muri uwo mwanya uramusigira agasa neza mugabo ntumuhindure visage yiwe ukamugira ivyo yagusavye peut-être abazi niyagiye avuga ati sinkeneye ko exagera quand même ndazi iyo ngiye ndazi ivyo ngiyemo n'undi avuga ati ewana ya ariho n'ababigirira ukamengo n'umuhiga ariko aragira batambonye sinemera erega hari n'undi ashobora kuvuga ati je ngiye kuraba wa muntu wanje gace genda kirambagira bya bintu kwa kundi nyene mugamuhuriye mw'isite ukamuyoberwa uramutera n'umupira cyo kwera ugasanga uriko muraba ku ma réseaux sociaux ukavuga ati uwo mwana vraiment gaca umutera nka surprise ari muhira ari nko mu kazi ikindi kiremwa ibintu bimaze gutera uruhagarara runini cyane mu bantu batandukanye kumva uko usanga uko umuntu ushaka kumuziga si uko umusanga umuntu muhuriye muri mariage kwa kundazi make up kenshi mukunda kuzigira ku bantu bagiye muri mariage ku bantu bagiye gutembera ku bantu bagiye muri visite muri show mu bitaramo n'ibindi mukaca mumakura bya make up rero umusore bahuriyeyo abona ko umenga nta kundi kuntu yogenza umwana ni mwiza uwo mutora igitambaro guhanagura hajya ahantu byose biganguru usanga twibandarize ikiganiro mbega make up yanyu mwaba mwayitanguye ryari canke mbese akazi mukora nakazi mukora canke n'umugwa muri mwatanguye ubwanyu ubundi make up vraiment ni ikintu namye nkunda kuva kera ntaranatangura no kubikora haraza aho umuntu akubwira ati nsigira ngomba ngenda ahantu atanamera ndavuga ati ngomba ntangure kubicisha amahera nkamusigira amakagenda yaberewe ndibuka no kw'ishure twa duse mwigisha w'igifaransa yarakunda kuduha ama devoir ama poeme tukagira akaduha akavuga ati nimugira texte mwisunze ibi n'ibi n'ibizi caractéristique mugira ikintu mwifuza gukora ikintu muvuye ngaho muzoshika mukora je ndibuka ko ari co nagize rero nkibigiraho nabona umengo ni ibintu vy'imifino nkavuga ati wapi ntibizo kumbe wabaye seri navyo bica vyibera seri bica biba seri gati ko dohera umuntu ari seri ari umuserieze katujana uko nyene kuvuga rero ubwo naheze amashuri niho nari ngiheza muri no année 2022-2023 ego ni kuvuga nasohotse kw'ishure cyanda bitangura muri septembre none naciye ntangura gukora ibintu vya make up namaze kwegeranya ibikoresho bikwiye none nimba atari banga bivanye n'ingero umuntu ashobora kuba ufise abavyeyi nyene baba bameze hari umuntu ushobora gutangura umugabo w'abavyeyi bamubwira ati ibyo canke intambamyi z'abandi bantu nyuma yo kuca tuvuga intambamyi z'ivya make up intambamyi zo gutangura kwawe bakavuga ati ibintu uri kurazana ngaha byo gushaka kuzurahindura imibiri y'abantu dabo bireke nani mu ntango vraiment vyaragonze kumera nk'ibigorana kubera nyine abavyeyi baravuga ati ibi bintu no ntibikunda kurabona sanzwe nifitiye n'intuzenya ndafise n'igihe afishe ushobora kugira ibintu vy'iwawe rero
bakayibona ngo ngo uwo nyene karabaye agomba atangure kuzeramaza agira dushushe dushushe none umwana wacu azona twica gusa nyene ubu baravuga ati kameme vraiment turabona ahubwo bo nyene barambaza VP no musi vyagenze gute naka kandi yamya kumva bo nyene nige bamfasha akambwira ati naka kende umuntu amusiga kandi ubwa mbere umva baravyanka babona umengo ndiko ndidandaza ndiko ndishora baravye nk'iyo afishe yanje muganye no barabona ko ari ibintu vyiza bimeze neza cyane yego bituma n'abantu iyo bagiye mu manza bagenda bafite agasura keza kaboneka gasisi odo makeup yego akazera k'ubuhizi odo makeup ya none mw'ibintu vya makeup iyo turiko turaraba ko abantu benshi usanga babizi ukundi kuntu nawe ugasanga ubizi ukundi kuntu hariya jene baza ko bitashobora kuba bibuza intambamye ku mubiri w'umuntu canke kuya kuntu babisiga ku muntu ugasanga biko birahindura kandi urukoba ntibishobora kuba byohindura urukoba mu nyuma mu gihe aba yabisize canke uba wabisize umuntu just naza ko bihindura urukoba biganda keka bon nivyo abantu benshi bavuga gusa bijya sivyo nabyo byose bavuga ati bigwaza cancer sinde sûr navyo vraiment peut-être birashobora kuba ari nkavyo nka 10% mugana 90% genda bihakana none gasha uvyisize rero benshi bavyisiga bigiriye nk'ahantu n'uri muhirugu mu vyisiga oya reka tuvuge basi ku bantu bavyisiga usanga bafise ingendo nyinshi kora usanga bafise amarandevu menshi akavuga ati jewe n'umunsi nzogenda aha kwindwi nzogenda ngaha kwindwi ntaco bimutera comme des conséquences mu mubiri we canke amakanseri n'ibindi kuriya kuna guma yisiga ya nta vraiment ndabishigikiye jewe nivyo nta n'urabona yagize ikibazo ku bw'ivyo bintu ngo eka nta igabe ko umuntu avyogorana kubera ko ndakazi kiwawe ndakunda akazi kiwanje gusa ndiko mvugisha ukuri vraiment c'est la vérité nta ndumva ati kwa nakana kayishwe na cancer kubera ibintu yisize abantu bose rumva bagwa amakanseri sinzi no benshi mbere usanga atani ivyo bakunda kwisiga ubundi cancer urazi kari nikigwara nyine umuntu uvuga ati arashobora kuyigwara hamigakura mugasi nibaza ko ishobora kuva kuri ivyo vya makeup ugasanga umuntu w'umumama afite imyaka 60 yigiriye muri makeup gacaba akajene kamwe kimere ukundi ko yego imisore kandi yayiruka inyuma yibe babe suko urabona bijya bintu ko bizotugirira nabi bon bizogira n'abantu batifitiye confiance en soi kubera yuko none uriyemera dufatura umugabo ndakunda no kubona n'abashuga daddy mbere no mu bagenzi banje kumva ati mfite igishuga daddy kubera ugasanga yiteka makeup bawe yambonye imizuko yatanguye guhindikiranya gusa uri umugabo kame wiyemera urazi ko ufise umugore azi kwiki ivyo uba wamubonye ko basi nyimba wabikunze kuri uwo mukobwa washoboye kubona yise makeup ushobora kuvuga ati reka ndabirihira umugore wanje hasi babimusige nawe ase neza none mu gihe umuntu ashobora kuba yisize makeup kumva ko umukunze sivyo urumva umukunze kubera ko yisize makeup ini foto azoyisiga bizogenda guterega n'ivya bintu usanga no mu rugo utayisiza aje kubona kumuna ngo kwa kundi nyene mu bisanzwe ni nko ushobora gukunda umuntu afise inzobe urumva kamukunda afise inzobe umva inzobe n'ikintu Imana ikuremana gusa kubera ubuzima bugahinduka ugasanga umuntu yaragenga harafutana arirabura ese ko umuheba vraiment waramukunze oya uyaga dusipoze basi ku buzima buhari mugabo wamukunze kubera ko makeup urashise rero kwisiga makeup bishe biza birahagarara sometimes uri urumva ko urukundo ruzobandanya erega ni vya bintu bituma bisambura ingo sometimes uca wirinda rero gukora ico kintu coshavuza umufasha wawe canke umukunzi wawe nyimba uzi neza ko ari ivyo akunda bikore ko kugira umunezereze nyimba uzi neza ko akunda makeup uyikore kenshi gashoboka rero ico nizera coco nuko ibice vyinshi cane hano mu gisigara ca Bujumbura ndetse n'ahandi hatandukanye bashobora kuba bakunda ibintu vya makeup cane canke hanze y'iki gisagara ndetse no hanze y'igihugu makeup ni ikintu gikundwa cane gishobora kuba camenyerewe kandi gose cane ku bantu b'abajene kazi ndavuga abakobwa canke abamama mbese ho abagabo canke imisore mashobora kuba mubagira mu makeup hoho mu birakora gute nimba atari banga yego n'abagabo birakunda gusa ndazi bizi bake ukamusigira bya bintu nyene kwa kundi nyene ku bagabo bisanze umugabo ucumugirira uramuraba vraiment ukamenya po yiwe ubundi ufise ibikoresho byose ukavuga ati po yiwe ijanye niki ijanye nza gukoresha ibi canke ibi
mukabigira neza agasa neza birakunda kaba kabebe ego kandi nyene ewana keza kuburyo asohotse abakobwa bose batangura kuraba ntajya umuhungu araba mwiza canke akaba mubi umuhungu nkunze kumva yuko reka dushishemo aka kantu mbere kuca twibandanyiriza burya umuhungu araba mwiza canke aba mubi aba mwiza gute aba mubi gute mbe hajya mwe mukunda mwisunze iki mu bisanzwe umukobwa w'umutima yakunze umuhungu amukunda peut-être kubera icyambere curumva araza kumutraga nyimba batamutse canke amutsinzi nyimba umukunze ukumva ko byakuvuye ku mutima ashaka kumukunda utaravye ameze gute utaravye bishingiye uya gusa inoti yo yitegeza kuza imbere turazinanye nani arashaka ko adafise inoti aho hasuri arashaka ko adafise inoti bamugakunda ukamukundira ya make up mwamusiga umuhungu ego basi arashobora kuba atamera fisi muga peut-être yarase ishaka yo kurondera muko twaganira arambwira ngo twebwe abakobwa dukunda inyuma yuko dukunda amahera dukunda style y'umuntu sinzi ko dire nawe ari byukunda uratabura style inyuma y'amahera style nyenyeri cyangwa kwateye style bon ego atagahungu vraiment karabego navyo turabikonta vraiment naje mu byo nkonteca kirimo cyangwa ukunda iboga ashobora atari boga gusa kitahura kamenya ko akwiye kwambara kamera nivyo vraiment turabira namaze kumva ukunda ngo bambara ibizimvye uragowe oya arashobora kwambara ibintu vy'amahera make yakabego kabego kubegwa cyane ni style y'umuntu kandi ni style y'umuntu novuga ati ni don y'umuntu je ndafise testimony y'umuntu yarata amafaranga yarafise mugabo yari umuhungu vraiment muto mugabo yabegwa cyane yabegwa mu impuzu yose yambaye kamufata fresh kabisa ariko abakobwa baramukunda cyane kandi amafaranga yarafise ivyo vraiment urumva ni lazima apana ngo vya bibogari ngo kwa kundi no niyo ivyo ntibikonta zuno mu bogari okay nako ndavuga rero ku kintu ca make up mbega make up abahungu barayisiga wanyishuye tego naho mucamo bibakorera gute abahungu ikintu hanini kiba gikenewe urashobora gukoresha scrub ukitanguza honyine ukamara ko umwanya muto yimukuye ko vraiment murabona ko hari ikintu cyahindutse mu isura yiwe kuvuga ibindi biza gukwirikira gusa wamaze kugakora urabona ko bisa neza mugabo ukimukuye ko ashasubira gusa nka kwa kundi oya ubundi scrub ni nka kurya ufata n'amavuta niko none nk'amavuta bavuga bagusiga hama akumaze ko nk'umwanya n'utuntu tuduherera umengo twayonze twagisiga ufite kabiri nyene mugabo mu nyuma turagaruka oya ntitugaruka hari amaze agace igihe basi mugabo gusa ukagira agapocket okay mu mategeko rero make up irafise akamaro kanini cyane mu bantu ndetse no mu bakobwa hanini mu bakobwa kurazi kari bo badufise muri ivyo bintu Misanze make up irafise akamaro kanini cyane gose misanze ni ntega byamye kuva kera nuko ibintu bitera bihindura izina gusa ubundi urazi nk'abami iki umukobwa yarafise base byo ibintu bikorwa nk'ibwami no muri Bibiliya barakunda kuvuga biya bya Esther abandi barisize barashaka make up ariko bwa Esther ntiyabyisize bisuga kuna kera barakora make up barabikora vraiment kandi ako niko nivyo misanze nta bishasha ariko biraza ni ibintu byabayeho kera gusa bikaza byahinduye izina canke bikaza bifise amazina nako ndifuza kuzogana n'umukobwa wa make up mugabo apana kuganira ko mte wamaze kubitabana namaze kubyumva mugabo bizova bingora none indi foto zuba yayisize numva kazo ari kibazo oya owo bizovana nawe kuzo objectif yahe kuvugana nawe icambere mara kumenya objectif ufise kugira uganire nawe niho uzocubwira nico kibaza abantu bafise kubera ko iyo barako baraganira cyangwa umuntu agiye kurondera umuntu surtout les jeunes mu gihe umuntu agiye kurondera umukobwa araba yapo agacara aba ningena ashobora ko ari fakme amaze kwisunga ivyo mu gihe iyo po atayibandanyije ayibona kwako abakobwa turazi ko muri amashugwe muri abantu muhinduka ku mwanya sinzi ko ushaka kubitahura ntitushatse kuvuga abakobwa ukuntu muga ko bamuhinduka ku mwanya ndabitahura ushake wigira ibintu n'ibiki mugabo mu segonda isura birahinduka irahinduka mugabo abahungu
niyo mpamvu bakubwiye ko umuntu ashobora kuba mubi cyangwa amerwe nabi. Rero nabivuga uko nyene mbonsera no gutabara k'umuntu. Nibaza ko makeup ari ikintu kiriko kirakorwa cyane kenshi kwa Odo makeup nk'uko abantu benshi bamuzi, uretse ko Odo ashobora kuba akora ibya makeup, ikintu kimwokipa ni giki? Ikindi kintu kinyokipa, sanzwe ndi umunyeshuri kuri Université Sagesse d'Afrique kuri campus Kamenge. Kuvuga ntari okipe n'ivyo mba ndi okipe n'ishuri cyangwa nkaba okipe n'ibindi bikorwa vyo muhira nyene. Hari igihe na madame yo kwishura avuga ati ngwino nkora akantu k'ubwenge ego ka makeup wa mubiba gacaba jeune fille ico coco ubundi nyene uragerageza kubisensibiliza. Urabona muri université duhurira turi abanyeshuri benshi hafi 1000 élèves, hama peut-être ntiyabura n'ugira mwisanzu uragerageza kugira ama publicité ashoboka ku bijanye n'uburyo canke moye ushobora kubukura mu ivyo bintu nyamba atari banga. Haraho byagushikanye ga Odo neza cyane. Yashobora kuducira nk'agace k'umunota ubu aho ngeze nta bintu byinshi noba ngoza muhira ati nkeneye iki canke iki. Kandi umukobwa kandi umukobwa n'abavyeyi ntibazoba bibaza ko wabikuye hahandi navuze hahandi ntutahura aho navuze asuko mbe ni hehe nyene hahandi bandanyiriza ndazi ko hazi urumva nyene ego biramfasha mbere bibaye ngombwa nyimba ari nk'ikintu mbona kiba gikenewe nkagikora mugabo ntiriwe ndagora abavyeyi. Muri makuru afise aho wigesheje kubera ko makeup nyene cyubahiro umukuru w'igihugu we yavuze ngo kicu wicaye kicu wicaye umuntu wese ku mpano yiwe aduze. Ego ni navyo vyiza. Nyuma ko tuzi ko umuntu akora makeup ibindi bintu nabishukora nibiki mugabo umuntu asanga afise impano zitandukanye nyinshi ugasanga naho basutabikora mu giyo mpano iri muri wewe. Iyindi mpano mu bisanzwe tugerageje kuraba muri bino bihugu byacu vya Afrika hari ibintu vyinshi dushobora kunegrisha. Hari ibintu vyinshi tunegrisha gusa tugiye nko mu bihugu vyateye imbere hiyo hanze nta kintu na kimwe banegrisha. Umuntu arashobora kubaza umwana ati impano yawe ni yakubwira ati nje ndase impano yo kuvuza igitari bwa nk'ivyo bizanye no bakurara nk'uyo ibyo ikavuga nibiki wasaze waco byo kuvuga ibyo utazi. Ego ni kuvuga apart iyo mpano yo gusiga ndase n'impano yo kuririmba. Rega ndabibona ntabyo narinze mugandi nawe ko umuririmbyi ndi umuririmbyi afaye ko bazigiye nyene ntaririmba gusa ndabikunda kandi ndaririmba. Birashika naho umuntu akikora makeup bwihiwe cyangwa makeup bikorera umuntu ntuyikorera. Bien sûr que oui. Irakunda kuyikorera neza cyane. Ucufata ka kamera wari kwa kundi nyene. Yego. Ugacufata na twa tuntu bigashe bigenda neza. Nkaje kuri level ngezeko simbona ko hari umuntu yoza no kumbwira ati teka ndahugire makeup cyambona ko mengo yo hava vyonona kangira ibintu bitabaho mengo sizi kuvuga je ndavyigirira personnellement. None usanga nawe wagize ibintu bidahuye n'ivyo ushaka canke uba wibona. Je mba nzi ivyo nkeneye mba shaka ndadoza shaka ndarenza shaka nkagabanya. Nta muntu ushobora gusanga usigiye makeup untahure ari myiza pe ari myiza kabisa ukamusiga ukamugira ugasanga ceba mubi parapo yuko yahorasa. Birashika. None ibyo bintu bacha babigira gute kandi uzi ko umuntu ari myiza mugabo ukashaka gusiga ibindi bintu? Mu bisanzwe ashobora kuza kubwira ati nkeneye ngira nk'akarorero nk'umuntu yirabura ashobora kuza kubwira ati nkeneye nsige makeup ngira umuzungu vraiment foundation zikwe bigakunda birakunda ukamuha inzobe ego atayo yarafise mugi inzobe aza kumana amasata 3 ego asize kamazi biraramba so amasata 3 bwa nk'umunsi wose imisi 2 utoze amaso biragomako urumva ukamuhindura neza akaba umuzungu muri uwo mwanya ikintu kiza kumugira mu binigiki nuko uza kumubona mu maso araza kubona kabereye mugani haza kuba hasana handi nivyo yego mu maso araza kuba berewe
mugo muravye mu ntoki urabona ko hari ikintu cyahindutse niyo muzodukwegera urumva ibintu ko bizodukwegera musanze umukiriya n'umukwe be nayibonye he sindanayibonye mwebwe ico mushaka gusa ni akeye yego pour profiter des moyens nta bindi wowe uramubaza tushaka ndakubwira gute kuvuga ntaticana tutaraganye ivyo yagusavye n'ivyo umugirira bashobora kumugira ibintu atakubwiye akagenda aridoga usanga ariko bizana induru n'ahandi nakameze asiga nabi bimeze ukuntu ugasanga ariko ntambamye nagomba ndakubaze ubwo asanga abantu agiye aridoga ngo bamusigiye nabi canke ngo subiriramwo wagize bikeyi canke wagize byinshi ibyo ntibinabura vraiment mu kazi ntabura bigombaguza ugasanga nyine ariko ashaka kumushwana canke ukamusubiza oya ntakubwira ngo nsubiza ivyo ntavyo kubahoka apfuma akubwira ati ngirira ibindi uhindura ugira uko nizere ko ikiganiro kuko kiragenda kuri wowe ukora dukurikirana bivanye n'ahantu ushobora kuba uri nababwiye ko muri kumwe na Mr Igor kuri micro Burundi mbere ya kamera ni Odo Makeup urako ari umwana mwiza cyane naho ntagacishije mune nakababikiye yambaye neza gose yaberewe bimeze neza kandi yatwenze mutima avuze ngo ndumvye kubugare bugenda ngo fye tabise none Ode ta microphone ntubeshe vraiment udumvye kagatsima kagenda sanza ambutiyaje ubundi iyo uriye wifitiye amahoro kagenda karanyaruka malgré aho wabikojeje hose hahiriwe wa undi mu vyumva kumwe yego arahiriwe kuko muri nawe tumutere intege yego tumutera intege ko ntibyorosha muri kino gihe tugezemwo ubundi je sinde wa mukobwa aguma agora umukunzi wiwe ngo oui ado chérie nkeneye iki niki amafuta yaheze ibi nibi vyaheze uraho yakoze memesi niyo yavuze ngo chérie ngo je ngo neza udere mfasha nk'akantu kamushaka kubwira abajye abantu ko dukurikirana kubijanye na makeup ubatumira ubabwira naho bashaka kugusanga uretse no ko bashaka gusanga aho ushobora kubukorera hari n'izindi place umuntu ashaka gusanga akoreramwo byoroshe umuntu akamutoranya bavuga ati jewe uheze ku rubuga runuru n'ahana ushaka kuntora byoroshe ukuntu ariko mu gihe cuko tutaramenya imbuga udere karakoresha bashaka kutubwira nyezina abantu ko dukurikirana ukababwira ati bimeze uko mushaka kuntora uko bimeze uko miki kwa canje ubundi aho sanze nkorera nkuko nabivuze aho sanze ikibanza ni mu Gatunguru hajya ku isoko haranze cyane hari celebre ahantu bita kwa prof ego niho sanze nkorera nasanze ari n'ikibanza cy'wanje n'undi yoba keneye makeup arahawe ikaze ucubaza Odo Makeup akorera près du marché hariho salon de beauté bayitwa kwa prof konyene cyangwa kavuga ati njana ahantu Odo Makeup akorera baca bakuzana ikindi naco bibaye ngombwa ubona wafatiriwe cyane kuvuga utanga iyo rendez-vous hakiri kare kavuga ati je vraiment nzoba nafatiriwe imitsuku n'ukuntu unsanga hana muri uwo mwanya naho nye turavyumvikana gusa iyo ari kure kuvuga ucuri ha déplacement ayo tuzavugana yose déplacement ibirimwo none aca kwandikira gute aca gutora gute rero mu gihe okay muri uwo mwanya ni telefone mugari ikibazo gihari hajya arabangu bari kubara amaso menshi hajya arabangu ko araba izo nimero agira zi block mu mwanya aca kwandikira nakubwira ko akeneye makeup na block nta kibazo ikeneye ntangorane n'amahera yiwe gusa numero ni 62 216 210 62 amajana 216 amajana 210 iyo ni nimero telefone yanje abumva Kiswahili nabo kwa wale ambao wanasikia Kiswahili ni 62 nashindwa kabisa Kiswahili ni acha basi niendelee yani ni 62 216 afu 210. Asante kabisa Audrey, asante sana kabisa. Sawa, asante kwa nibaza ko nabari kwa dukurikana bamaze kumva aho ushobora gusanga Audrey n'ingene bishaka kugenda kugira ngo aguhinyanyure akantu k'ubwenge ka makeup kugira ngo guhindura agasura byoroshe
Ego. we Audrey. Sikure vraiment. Eh. Uratwakura tuba twagushikiriye kuri wese tatu. Ya, kwa kundi nyene. Hahanze Niga kuvuga ngo nyene. take 5. Nizere ko Big up WhatsApp sana. ari iyo Ego. na mobile sanzwe niyo Ego. bashaka gutora. Ego. Kubakeneye makeup ariko surtout les garçons ntimuce muzana bya bintu vyivuzave mushaka kugwa mu mukoroga arafise wiwe mugabo ntawe bimenya nibanga giwanya. Ya reka twibandanize nongera ncandagiza kino kiganiro. Nizere ko warako dukurikirana umeze neza kandi ngiye gukunda gushimira kuri kano kajyo keza wafashe kugira ngo ubandanye uganira natwe. Nababwiye ko kuri micro mwari kumugana na Mr. Go Burundi numwe mugwaruka cyangwa mu mamenyesha makuru y'igihugu cy'u Burundi kandi musanzwe mukunda. Nizere ko namwe rero mumeze neza ngira ngo tuzosaba kindi kiganiro dere bibaza. Ego. Fasha usezere abari kwadukurikirana. Ndabashimiye cyane ko mwadukwirikiranye. Ni na hano antuka turangirije. Ya ego. Mwakoze cyane murahawe ikaze no ku bindi biganiro bikurikira. Ya. Ego murakoze. Murakoze cyane. Shimira Audrey Makeup. Shimira n'abari kwadukurikirana wamaze gufyonda subscribe navyo birabe bimeze neza. Sharinga rero hama utere commentaire utubwire icyari gikenewe. Nyimba inimero tazumvise neza urashaka kwandika muri commentaire bakazikurosha biraza kuba bimeze neza. Shimire na Audrey cyane. Shimire The Monster ari nyuma ya kamera niwe adufashe kugira ngo amasanamu aze ameze neza. Nizeye ko nawe ameze neza. Ndabashimire mwese rero tuzosubira mu kindi kiganiro naho butaha.